Ubuhera ejo nuno munsi twagize urugendo turi kumwe n'abari abavuye mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, abavuye mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu hamwe nabo muri iryo shira hamwe HCR nabo bakora n'amashira hamwe mpuzamakungu bakorana. Turagira urugendo rero kugira turabe ubwa mbere ikambi bazoshikiramwo y'Isongore mu ntara ya Ngozi, niho twahereye. Aho twasanze ari kambi yari isanzwe yubatse, ata bintu vyinshi vyo gusubiramwo kiretse kubaka akazu kazoba bazoshikiramo ubwa mbere kugira ngo bazabapime cane cane cakiza c'umugera wa corona, no gusubiramwo gukubura, no gusubiramwo utuntu ibiti n'intebe ushobora gusanga vyara bitakimeze neza. Tuvuye ngaho twaciye tugenda mu ikambi y'Ikinazi, ni mu ntara ya Muyinga hafi y'Urubekobero, ahashobora kuzoshirwa abo bantu hamwe boza ari benshi cane, abarenze ko barashobora kuzobashira hariya. Ariko iyo kambi isanzwe inajejwe ishobora kuzokwakira abarundi bahungutse bavuye mu gihugu ca Tanzania. Ni kambi yoyo niniya ishobora kwakira abantu bashika ku 1200, kandi ni kambi ishaje. Yoyo rero nta bintu vyinshi vyo gukora birimwo, kiretse ko hazokubakwayo kibanza bashikiramwo naho nyene kugira ngo babakorere ivyo twavuze. Ivyo urumva vyo kubaka ni bishasha bitegezwa gukorwa kubera bivanye n'iki kiza c'umugera wa coronavirus. Ikambi ya mbere y'Isongore bazoshikiramo twasanze ari kambi ishobora kwakira abantu bashika ku 600, ariko bishitse bakarenga twavuze ko hariho ikindi kibanza ashobora kubashiramwo, nta ngorane nimwe. Twumvikanye kandi ko ukuntu bazoza, murabona aha turi ku rubibe rw'u Rwanda, no kuvuga bazoza bagarukire bahagarare hariya hakurya y'urubibe mu gice c'u Rwanda, amakambi amamodoka azoba bazanye, hanyuma hace havayo impunzi zonyene ziba arizo zivuye muri izo modoka zice zijabuka uru rubibe zize ngaha. Zishize ngaha zizoca zihasanga izindi modoka zizoba zitonze ngaha kugira zitera zibajana muri iyo kambi y'Isongore. Aha rero twari tuje kuraba tuti mbega hamwe batubwiye yuko urugendo bazogira kuva Mahama gushika ngaha ni hafi kilometero 300 ko bazoca i Kigali, inzira ya hafi ngo yarononekaye, bazoca i Kigali umva ni hafi kilometero 300. Bisigura yuko bashitse ngaha hashobora kuba hariho abantu bashobora kuba bagomba kwihagarika canke kwituma. Twatuje kuraba rero yuko ivyo bikwiye iki kibanza bahashitse atangorane bazogira abo boshaka kwihagarika canke kwituma. Aha rero tuciye dusanga hakwiye kubakwa aho kwihagarika cyangwa kwituma. Hari hasanzwe hariho mugabo ni hakeyi ku buryo babishakiye rimwe ari nka benshi vyogorana. Dusanze ngaha bitegezwa gukorwa, turabivuganye n'abahinga bo muri HCR n'amashangwe bakorana za COPED n'abandi, hama nabo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu baravuze ibikenewe vyose, avyo gukaraba n'ibindi vyose barabivuze ngaha. Guhera ejo rero bica bitangura kubakwa kugira ngo muri izo ndwi zibiri bizobe vyaheze, iyo tariki ya 27 tuzoshobore kuhakirira izo mpunzi za mbere z'abarundi. Aha rero naganje ntera kamo impunzi z'abarundi zitwumva, turazi neza ko ubu butumwa bw'iwanyu bushika kure birabashikira. Cyane cyane izi mpunzi z'Imahama bamenye neza yuko uyu ari wo mwanya wo gutahuka mu gihugu cabo. Ntibasubire kumva umuntu yoza kubahendahenda baba bibereye mu gisagara za Buraya cyangwa Kigali, aba nabo bariko baragorerwa munsi y'amahema, tuzi ubuzima bwa kungere bumeze. Nta numwe ariko arabafasha ikintu aho bari, kandi ntibasangiye ubuzima. Uyu ni wo mwanya ko bagize Imana bakandikiranya n'icubahiro nawe akabitaba akabemerera. Ubu ni wo mwanya wabo wo gufata ingingo. Ntihagire umuntu asubira kubatera ubwoba cyangwa wabuze. Nibatsidukane niyonka bagende biyandikishe kuri ivyo biro, kandi hagenda umwe wese agenda ku gatwe kiwe kuri ivyo biro vya HCR biri mu ikambi y'Imahama canke biri i Kigali, biyandikishe bose mpaka kugira bose bashobore gutahuka mu gihugu cabo c'amavukiro. Mu Burundi ngira mwavyo twagiye turaca hose, twagiye duca kuraba babura amatari, abantu bose barabiteguriye, abanyagihugu barateguwe, abajije kubakira kabuhinga baba muri HCR aba muri leta bose bari ngaha. Vyose vyarateguwe kugira ngo aba bantu baze bakigwe neza n'iteka ribakwiriye kandi vyisunza amategeko nkuko nabo nyene bavyisabiye, maze babone kuza gufasha abandi barundi kubaka igihugu mu bikorwa vy'iterambere nkuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yabibahamagariye.